kuvuga ko ari asami ntabandi bantu bafitaniye imiganane myiza ko yomba kumenga uvuga ikintu cyo myiza irahari kuko nta muntu ndabona mu rugi wanje none maro nkenyere siga intuze amavuta kweri bidakunda nta mukinyi ndabona mu rugi wanje waza yivuge seki atari wewe ninde menga bigiye mwinziko bigiye mwishavu vipi ni yaje Engubeshe je sinzi hujya umunwa kwe nta mukinya ngendera uzongendera tuzoba bajama utazongendera vraiment tuzohurira muri cinema kandi nta bifu nta numwe nanka kuko naje ndazi nibonye nka kuko naco dupfa dupfiki ebitaije wapi vomye mujenge musitie nimuzana bashimwe ama blood of kumva yuko je ni jewe undi ni jewe ataje ibintu umugabo akeneye icubahiro se tuvyonyene ubuhejeje cyonyene kivoda kayagiriza miliyoni 10 izo miliyoni 10 rero nanje none ziri rero ntaco ndi buhindura so ataye gusanga je wari je ndimo cyangwa ugasanga umugabo ari mu ni kimwe akubwira ko icumba gihisha ibintu byinshi sizoja kujudging umwe ndamubwire ati njije nakango niwe munyamakosa canke icambere uba wisha ubwonko bw'umwana cya kabiri mwabo bana harimo uzokura kunda papa canke akunda mama sero n'ibintu aba yagiye arabona mu rugo nica kintu uja kubwira abana ati inguje kuba kwa papa wawe canke uje kuba kwa mama wawe akaba aribo bitorera nubona umwana yitoreye kuja kuba ahantu egare yuko hari ikintu kibi yakubonyemo udakwiye kumubera umuvyeyi kindi naco abapapa bameze nkuko canke abagore bumva yuko bo kwisamburirako bibavuyeko barakwiye kwihisha naho byo kwanka bikankira indani hiyo mu cumba ntibishobore kuza muri saro kuko muba muri ko murica abana biwanya nakakana ko kumenga ntuvuga ikintu ca mugenza kuri kamera ntibona kumenga hari kweshimiyane marof nyene ubuzonshigikira nabivuze nzomushigikira utazonshigikira no comment yani mpaka nasa unashinda basi kuna mbele boya nasema Sami juni ndugu yangu ni mwenzangu nayo naambia no comment ehe ndugu yangu vitu gani ni usalama kweli usalama upo Gesa hello bakunzi ba G5 Media meze gute murameze neza agenda shimwiteka kubera ko nkihumeka umwuka w'abazima neza na neza nundi munsi w'umunezero nundi munsi wo kwishima kubera ko Imana bayaturamukije amahoro kubera ko Imana yaduhaye amahirwe yo gusubira guhumeka muri benshi baba batarosa no mahirwe ubwo rero wumve neza yuko nta kiguzi twahaye Imana kugira ngo bidushikire bino nta n'ikintu ndetse tuba turushije abo bitashikiye ahubwo nuko Imana ibikidufise ku mugambi ibigidufite ko ibintu byinshi byo gukora ndetse tuba tugifise byinshi byo gushitsa uno munsi ndi kumwe n'umutumire wanje bamwita Bukeye neza Samuela acanke Aline Nshimirimana ku mazina yahawe n'abavyeyi akazi kamuha amazina menshi cyane ntokuri Rwanda dondora hano ariko hari abamwita Kibutura hari abamwita Kigufuri ubwo rero hariho amazina menshi cyane no turi kumwe munsi amazina yose mvuziri gutwengeje niri Kibutura na Kigufuri nori bagiye ko cyasize amateka Makamba Munara ya Makamba Makamba Shawe kwiri urameze neza ariko ndashima Imana ikaze cyane cyane ukuri kw'Imana abakunzi ba G5 abakunzi ba G5 ndabasuhuje aho muherereye hose ndabahaye mwiriwe namwaramutse bivanye naho muherereye kandi Jesse novuga numvise yanyise amazina menshi sinzi ngo novuga ngo niyite Dinaka fata ibyuzi yuko mwese ndabakunda cyane cyane ku bafana banje turi umwana na wa mufakazi turiko turaraba igiyoso zigiwe niwe twicaranye no munsi tugomba kutuyage nawe bica nk'ibiriya haki igiyoso zigiwe rivuze iki nk'umupfakazi umva ikibazo ca mbere bashambajije no kuri Imana igiyoso ziganje ry'umupfakazi rishingiye ku bapfakazi bahohoterwa mu buzima busanzwe ntabwo ndi umupfakazi ariko ejo canke haza harashobora kuboneka undi mupfakazi canke barahari benshi babaye mu buzima
bukeye neza abayemwo mu ryosozi ry'umupfakazi. Rero no kumva iyo umuntu arinze avuga iryosozi ry'umupfakazi harakenewe support ku bapfakazi kanaka. Hariho abantu usanga bako bahohoterwa haba mu ngo babayemwo, mbese ingo abagabo babasizemwo ugaca usanga bene imiryango bako barabafata ukundi kuntu. Fasha gupfakara ntibiba bisobanuye yuko ubuzima bwawe buhagaraye, ariko gupfakara burazana ubundi buzima kandi bukomeye. Rero zamura supportinga izina umupfakazi nawe n'umuntu nkawe. Bumvise umupfakazi mu ntango benshi bashatse kubihuza na filme umupfakazi bigeze kwitirira Fanny Lavine. Benshi bavuga ati ame mukura copy. None aho turapfuye bukeneza nakura copy filme y'abandi. Ariko uno musi nshaka ko dukura abantu mu rujijo. Ese abantu badatahura bashobora kwitiranya ibi na biriya. Ni gute wasigura yuko mu kuyitamwo ino titre utigeze wiyumvira ndetse no ku muntu yoba yarafashe izina nk'iryo nawe akagitira igikorwa ciwe? Ahubwo nyene kwa Fanny Lavine abantu bashobora kwiyumvira ibintu byinshi. Namba narashoboye kugita iryosozi ry'umupfakazi, wewe yayise umupfakazi nanje nzana iryosozi. Urumva biratandukanye. Hariho umupfakazi ariko ntiyashizeko amarira y'umupfakazi basi iryosozi. Jewe nanje cansohora filime yitwa Data ninde, Fanny nawe ndabona uko agomba sohore filime yitwa Data. None sase kwa jewe rero sinzi gusa urumva ko nubundi nashizeko jewe akantu gatuma filime irangira Data ninde. Fanny nawe acazana Data, nanje yazanye umupfakazi nanje nzana iryosozi ry'umupfakazi. Ni babiri rero tubacunge. Oyaye nta na kimwe vraiment je na Fanny nta birenze. Cyangwa mufise umwandisi umwe? Tugize umwandisi umwe n'ibikorwa byo bimwe mugabo urabona bikorwa si bimwe ya. I guess iyi filme mu ntango abantu baratanguye kuyisobanukirwa ndetse baratangura kuyikunda kuyikurikirana akenshi, ariko imaze igihe isa niyabuze. Ikibazo kiri he kubera iki itari kiragaragara? Ikibazo pe kirahari kuba agitere n'abagitrice principale bamwe urumva sinema ibifise abihagazeko. Rero nko mu bakinyi banje harimo umukinyi umwe ntakibona ariwe Kivodoka, akabaho na Ciza sinkimubona. Sinzi ivyo bavyarabafatiriye. Rero urumva ifilime ishobora kugenda ukundi kuntu. Rero turacicaye turiko turaraba ingene twohinyanyura sinema kugira ngo ibandanye ubundi bwa nubwo filime yafiriye ku bantu babiri Ciza na Kivodoka. umwe muri abandi buka yuko namukoresheje ikiganiro ubwo namusanga ahantu ndazi ko wanse kubivugira ngaha mugo ndazi ko situation yura yizi uko ndazi murayaga peut-être arakubwira ati je ndi muri nibi nabiriya mu kiganiro twagira nyambwiye yuko filime asa n'uwayihagaritse bivanye na situation arimo z'umuryango kwirukanwa mu rugo ndetse bakaba takibarizwa mu gisagara cya Bujumbura. Vrai udashaka ko tubivuga ko canke wari usanzwe ubizi urabikauka. So nta birenze numva no bivuga ko usivye ko ari ikintu kibabaje ku ruhande rwanje ari se n'umugenzi wanje kandi cyane mbese, ariko iyo ubuzima buhindutse rimwe na rimwe biragoye. Tunama ndiko ndamubwira wihangane yabuze nka ratio nka murungikira mugabo byukuri iyo nkaba nafise uburyo bwo kumuha ivyo ariko arasaba nayi kubimuha tu kugira ngo igikorwa canje swate ntigipfe canke ngo yibagirwe muri industry. Rero uwimana ishobora gukoresha akunda ibikorwa byanje arashobora kugira ico akoze kubwa Kivodoka. Byukuri n'abantu benshi nuko tudashobora kwemera ibibazo biri mu ngo, ariko abubatse barashobora kumenya ibibazo biba biri mu ngo. Rero umwe wese yubaka urugo ukwiwe atarabiye ku bandi. Hari n'uzo kubwira Mosozi afise mu rugo iwe sero ninge nava mu cumba yihanaguye yisize neza agasohoka udashobora kumenya tugera afise ikibazo mu rugo tujuruka mubona ngo birera de. Ariko iyo birinze bija habona bikaza kuba ibindi bintu nuko bya Kivodoka na ndabizi murabizi. Benshi bakora vyitiranya hari ababifata
nk'ibisanzwe abandi bakayifata nka bimwe bamenyereye mu bakinyi canke muri industry yo kumengana ibintu biba bisanzwe ari ibintu vyo gutakariza umwanya abantu ari content besha bavyita content ariko for really ni ibintu biriho muri ko mukora iki ese kumva neza ko mugenzi wanyu uno munsi urugo rwa munaniye kandi muri icitegererezo muri kiyo gituma abandi bubaka ingo zabo neza ari kizwanye ziko zirasambuka kino kintu kivuga kwiki sizi wacu burya umuntu asanze afise abana bashika batanu hewe burya bayarubatse egasaba aba yavyariye umunsi umwe rero hagiye ikintu kirinze kija habona swate umuntu arakira canke bikaba ibindi urumva nta kintu kizima numva no hava mvuga ku bakinyi ba sinema bagenzanje usibye yuko je nivugira ku ruhande rwanje Imana yampezagiye ntashobora kubura abana biwe ntibashobora kumva swate ndabura uko iki gihe sindiko ndakora ndashobora kubura ico ndamurungikira kugira abana bashobore kurara bafunguye na cyane cyane kuja kuba ahantu utamenyereye biranagoye nta bagenzi ubu hafi ushobora kuvuga ngo ni mumfashe nyene nishobore kugaburira abana canke sinzi Keneza cyangwa mbaduhagare kuri kino kintu gatoyi urambabarira urambabarira utanisame kidogo ndagihagare ko gato kugira ngo cigisha abandi ubuzima bw'ingo ndazi ko urabuzi bakuze hari byinshi maze gucamwo hari byinshi maze gushikira hari byinshi maze kubona mu kibano ndetse no musi biriko biraba kandi ku muntu wa hafi apari ya filme wanashima ni n'umwami wawe sana iyo maze kubona ibintu nk'ibi mu ngo biriko birahaba ingo zisambuka hato na hato ndetse nk'ubwo usanzwe yaranamaze imyaka myinshi ndetse yarageze mu bigira adashobora gusambura umuntu hari igihe ashobora gusambura ageze mu myaka 2 cyangwa 3 yo kubaka aravuga ati bari bakiye hafi ariko umuntu umaze gushika mu bana bagera kuri 5 usanga barutana imyaka 3 2 2 bivuze yuko abakuze cyane ariko rero kuza gusambura urugo mu bigero nka biriya anye byiki kubana bibaha irihe shusho bakurana mu buzima Icambere uba wishe ubwonko bw'umwana cya kabiri mwabo bana harimo uzokura akunda papa canka akunda mama sero n'ibintu aba yagiye arabona mu rugo nica kintu uja kubwira abana ati inguje kuba kwa papa wawe canke uje kuba kwa mama wawe akaba aribo bitorera nubona umwana yitoreye kuja kuba ahantu egare yuko hari ikintu kibi yakubonyemo udakwiye kumubera umuvyeyi kindi naco abapapa bameze nkuko canke abagore bumva yuko bo kwisamburirako bibavuyeko barakwiye kwihisha naho byo kwanka bikankira indani hiyo mu cumba ntibishobore kuza muri saro kuko muba muriko murica abana biwanyu umwana naho uwo mugaburira neza ntuzopfubonya vyibushe ntuzopfubonya asa neza ntuzopfubonya ngo bigenze gute swat umwana yamana umujinya hari hose gutwenguka mengo nicago kuri we kuko by'ukuri kugira twenge nazo twenga se na nyina tamunsi numwe bigira bamu munezero nk'abavyeyi imagine wibaza yuko yokwemera gusiga abana biwe akagenda wenyene ari wenyene ngahi Bujumbura naje wanje ari kuza kaha itanda ci wanje twogikwigwa ko nawe ariko ica wibaza nta kazi ndiko ndakora nta kintu na kimwe umwana nca ndamubesha abana biwe ucushira kwa bi wanje nanje ndeze nabo nuwo mfise umva no bishobora ntavyo noshobora rero urumva basa abantu barakwiye kuza bararaba myaka burya turinze tuvyarana umwana umwe 2 3 4 5 we aha urumva 5 ego aha turavira en general muri rusange izi ngo ziriko zisambuka bivuye kuki ni yihe ntambanyi bibiri hagati mu rugo se kenshi biva ku bagabo biva ku bagore turafata en general ntabwo turiko turavuga kuri kivodoka fata en general bivanye n'ukuntu tubona ibintu bimeze mu kibara isi yaragoye naje niko navutse ndabisanga rero ntaco ndibuhindura so ataye gusanga je wari je ndimo cyangwa ugasanga umugabo ari mu ni kimwe akubwira ko icumba gihisha ibintu byinshi sizoja kujudging umwe ndamubwire ati njije nakango niwe munyamakosa canke wapi aha ubwo mwebwe babiri nimwe wo kwicara mukamenya ati dufati
tuko tuva he tuko tujahe. Uyu munsi namba ushoboye gusambura ufise nka jewe mfise umwana umwe ugacuza kubona nk'ubu bintu nyene vyaradwabutse nkajanja kubaka ngiye kubaka nkavyara umwe babiri batatu bane batanu singize n'uwi wanje wa gatandatu nkaca nsubira nkasambura uzoca umvuga hiki wewe wowe ukurankurikirana uzomvuga hiki ariko hari igihe bakubwira ngo ntawe utagatarotaro ngo intaro zasheshe kandi tujura umuntu wese amenya ishamba ari uko aryinjiye. Abahungu muza kuturesha mubona uko turi abana beza, turi abana dukunda gufata Bible mu ntoki, turi abana umva beza sirivupe. Hajya urafata ka Bible mu ntoki no mu nzu mvise zibi ego wacu usanga jewe ndahari kugira nironderera umugabo. Wacu usanga wa mugabo nawe yarambonye nko ngaho hanze akavuga ati je naciye mu bintu byinshi na jewe ndikacoka ikana jewe ngende mu rushenge sivyo ugacuza mwana hundonde bizodwabuka twese turi mu nzu mwakubwira ati we ntunzu undi ati naje ntunzu ebitayije wapi vomye mujenge musitie nimuzana bashimwe ama blood of kumva yuko je ni jewe undi ni jewe ataje ibintu umugabo akeneye icubahiro se tuvyonyene ubuhejeje. Wow. Cyonyene kivoda kayagiriza miliyoni 10. Izo miliyoni 10 rero nanje none ziri ishini ndoshe sasa mimi nataka tu none yarazivye ko naje ndamubajije none izo miliyoni 10 je mu gihe twagendanye ko atanaka bendi naziriyemo canke inkoko kivo oya ndaza ruko Imana ndaza kugutelefona ndakubaza donc wowe yakubwiye ko izo miliyoni zagiye avuga yuko bazishize kuri microfinance ariko rero ama microfinance menshi yarugawe mu yega nivyo hari rero umugabo ntavyemera avuga ngo aramuhenda niyo namba ariko je namba arinde ngaha mu kinama heruka kubara kandi benshi bafungiwe ndabaza abantu benshi babuze oya naje ndabazi vraiment ngo niyo ntandaro ngo umugabo ntiyemera yuko amafaranga ngo yagiye none namba atayemera aca yibaza ko yashize ubu rero ngo kugira ngo agaruke mu rugo bimusaba ko aruko azobaza amwereka amafaranga azito wapi mwayi Burundi nagende yitwarire ujya ntuze ya wa banki abo sasa none azoca yakura he kivotoka ntakaza afise azoca yakura he ko rero mugiri ubu ntakaza araja kubitsa atagiye yatwara mu kuborerwa canka yajane hehe narindirire mu bandi kuko si wowe wenyene yabuze narindirire mu bandi areke guhohotera umugore iyo haba umugore je narinda yafise ku ruhande rwanje no yamuha kuko nakamenyo no yamuha akagenda agasubira mu rugo abana bakicara nkubu hariho uwo numvise yambwiye ko yarungitse ku ishuri nambara amajahe umuhungu mukuru wewe yaramurungitse ku ishuri avuga ati genda hari umudiregiteri yamwemereye kumuhishura abandanye ariko nk'aba batoyi nabo sinshobora kumenya ngo bimeze gute sinzi none cha wibaza nk'abana batatu bicaye batako bari muri ikanyene arimwo nyikarimwo nyene je nuhurije ikintu nzaba je uwo bafise umutima wo kumva ko yo mufasha sagahato yoshobora kumenya ivy'urugo akavuga ati nje ndumva ko nshobora gutabara kivodoka umuntu ahora batwenzaga yemwe gayeno kuri konse jewe erega amarofe je ndabuze ivyo mvuga nyene yakoze vyinshi tureke no gukora vyinshi nta muntu afitaniye inzigo nukuvuga ni wa muntu je ndamuzi ku mutima wo gufasha ino situation nikiraba ku mukinyi mugenzi wanyu mwebwe muyibona gute niki kintu muri mbara ko umuntu akora basi kugira ngo mumwereke yuko uko biri kose mu bihe bibi canke vyiza hanyerera hamera gute muri kumwe nk'inshuti magara ndetse musangiye umwuga ikintu numva hamwe Imana yo mpezagira nuko no mfuma ndabe ngene nyene mfuma ndamubwira pani ivyo vyo kuguma rugu agafumaza Imana impezagi nkafuma ndamuhigira haje ubugenzi n'ikindi kintu umugenzi murashobora kubana wiyumvira ati uyu tuzokwama dufitaniye ubugenzi ariko kubera mu bana bwa bugenzi bwanyu bugatose kazana akantu gato rero hamwe Imana yo mpezagira canke nkaronka n'ubundi twifatanya ndashobora kumupangira chambre na sa canke chambrette anyondaniramwo n'abo bana bato bato ko wumva umuhungu yamaze kugira ahubwira ati bangaho nawe tora uje kudandaza ibigori nkafuma ndamuha umutahe w'ibigorerega ibigori birimwo basi n'ay'ibiharage ya bira yivo nta yandi mahitamo mvise
kabisa ivyo karagaciyemwo reka tuvyoze dukomeze n'ikiganiro cacu uno munsi urumva neza ko batagiye kuboneka uno munsi canke hirya y'ejo aba Kivodoka na Ciza ubwo rero ntubona ko guhindura abantu nk'abage bari nk'aba principal muri film bizohava bituma film itayaka kanovera katuma abantu bayikunda no mu muryango turabura abo dukunda tukabazika bagapfa rero muri filime tuzohurira no mu yindi canke ashaka kuza abandi bakina gusumba Kivodoka canke Ciza ariko ubundi mbona yenda bakeneye kuko nabashize muri filime yanje mbona ko ndabakeneye ariko iyo ubonye hariho ibintu udashobora gukemura wenyine ubwawe ucushpa tukiha amahoro ni nka kurya tuja gusaba location ahantu kandi tukerekana ko ari inzu y'iwacu twaguze nyene inzu kaza wumva kubwiye ngo kina iminsi ibiri ngo uzocumviraho rero amaze kukubwira kina iminsi ibiri uzocumviraho ndugu yangu ibito vyagutafutisha unafika unaenda ya kabisa inyuma y'igikorwa rero umupfakazi byose z'umupfakazi abakurikirana Bukeneza Official abakunzi bayo abafana bayo twebwe turi hano twitege iki uramutse ko turabona yuko filime ziriko zirajya ku muvuduko udasanzwe aho balance mari karakorwa ku bwinshi ku bwinshi pe yo mvuze ku bwinshi ube ku bwinshi ndetse filime zisobanutse neza yuko ari za filime zirimo imitahe muri ko murakora ku nguvu zidasanzwe no musi muri Bukeneza Official naho twitege iki naho twitege uyu murinda abandi bariko ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi je nyuma ya sinema yanje nta support nimwe ihari igihe hazoboneka umuntu ashaka kuvuga ati buke urashobora gukora sinema nziza uronka ama location meza ibitesa iki vraiment nzokora filime nziza naje nshobora gushira kuri mu maransuma ariko anatanda yuko akiri jewe nyene wa undi nigwanako usanga ivyuma bingora ugasanga nta kintu na kimwe mfise gishobora kumusupportinga kugira ndonka ayo makamera amatara guhemba nka mu cameraman kugira nte bacu usanga ama location yo ndashobora kugerageza kuko ndafise abagenzi ariko bacu usanga ubwo buryo nibwo buriko burangora rero sinzoza kukubesha ngo hari ikintu ngira mpindure kirenze nzokwama ndiko ndakina zazindi nyene ziwanje kandi shire ku muvuduko wanje nyene hama igihe Imana izompezagire ikavuga ati je ngira ndakuzamure ndakuzanira aba sponsor nyuma yawe ndugu je ndabikwemereye nzokora abantu abafana banje muri hehe basha ega ndashaka gukora filime nziza abafana nabo nyene bana tuzobagora maka ubundi bwo kubera iki udakunze kuboneka uri gushikira abandi mu malansuma hirya no hino mu bikorwa bitandukanye by'abakinyi bagenzi ba asha ndumvura kimbajije kwe none batantumiye nzogendaye untumiye nzoza utantumiye sinzoza ndakubesha ubucuti bwawe n'abakinyi bagenza bumeze gute muri rusange umukinyi ni hahandi muhura n'umukinyi ahugura yo naguheruka mu filimi yiti naje naguheruka mu filimi habirenze uwundaba ndamuraba utandaba vraiment gusa ndabakunda sio kujitenga kwamba labda unajitenga na wenzako nijitenge mu bitu gani oya unakaa peke yako ivyawe n'ivyawe nini oya si kwitenga ubwo ni bya bindi usanga umuntu wese hari ukuntu ameze iko arafise kamere yiwe basi rero je sinzi kwitenga none we kubeka itwamana kenshi twamana kenshi kubera nuko twatiko turahurira mu bikorwa nyene sawa none we guti ivyo bikorwa tubikoreramo nyene abo bandi ntitwabikoreramo cyo kimwe na ntaburakenera abo ndakenera sawa nk'abantu mwe je nta muntu n'umwe nanka tu nuko nta muntu n'umwe wanka sasa akabazo ka fast marove atukuma turangiza ikiganiro siko turaja ku musozo umwana mubiga wa akabazo ka TikTok fast nkeneye titre za filme zitanu z'abarundi ukurikirana cyane muri kino gihe ukuye mwizi wawe no comment kuko na je wizi wanje nta publicity ntibampembe oya si publicity oya si publicity rero ntibampembe iciza ndazikurikirana ntibampemba naje nzozivuga hari izi wanje urigera wumva bavuga izi ego kweri ndazifise oroha nta publicity bantumye jewe gusa
gusa zirahari pe zirahari zo nkurikirana kuko abarundi ndabakurikirana cane ni hahandi turi babiri inyuma ya kamera ushobora kukubwira ati nakari karakina neza abiri kandi namarana bikubwiye rero kubw'ivyo sisemi nyina kakana ko kuvumenga ntuvuga ikintu ca mugenza yawe kuri kamera ntimwana kumenga hari tweshimiyane marof nyene ubu uzonshigikira nabivuze nzomushigikira utazonshigikira no comment yani mpaka nasa unashinda basi kuna mbele boya nasema Sami juu ni ndugu yangu ni mwenzangu nayo naambia no comment ehe ndugu yangu vitu gani ni usalama kweli usalama upo oya zirahari vraiment nta numwe nakore nka Sami Jesse nareka gukurikirana filime ziwe oya ngo mutwe twavuze nta nuwo wahize oya wambagije zitanu rero nta mpamvu nayo kuvuga imwe naco nayo kutumubwira ati mbo zitanu nazo mvuga amagonda avuga imwe canke zibiri kaye je nayo mpamvu navuga kandi zihari nyinshi nkurikirana zirenga zitanu mbese kubera kuvuze zitanu kwanza kutavuze 10 oya je navuze zitanu top 5 simenye nuvuga ati zinya ndazifana kabisa imenya imubi yumba zimwe nayi kuyivuga wari kuvugira Sami Yuvuga apari ya Sami ntabandi bantu bafitaniye imiganane myiza kuyumva kumenga uvuga ikintu cyo myiza irahari kuko nta muntu ndabona mu rugi wanje none maro nkenyere sigi ntuze amavuta kweri bidakunda nta mukinyi ndabona mu rugi wanje waza yivuge seki atari wewe ninde menga bigiye mwinziko bigiye mwishavu vipi ni yaje Nengubeshe je sinzi hujya umunwa kwe nta mukinya ngendera uzongendera tuzoba bajama utazongendera vraiment tuzohurira muri cinema kandi nta bifu nta numwe nanka kuko naje ndazi ntibonya nka kuko naco dupfa dupfiki muri gihe bumvise ati tugomba dutangure dukorane mukama nisazi nzoyibwira ati yo ifilime yana ya sawa kendura umwana mubi nuko akunze wa G5 Media jene kumwe na Bukeye neza twitera abiri twiyagira ibicanke biri sawa niki none urimenya burya turabisubira mukagira kamera iguma ya sawa ikiganiro cyari kiryoshe cyari abona ndabizi jamariza kongera ugiye neza Sirudi Nenya singaruka ingoti yapfuye singaruka umba bene data jewe reka basi ndabasezereye inyuma kamera nta kundi kubera nase kugaruka ntabwo nzoba dusubira jewe